Bakunzi ba televiziyo Isanganiro ndabaramukije kaze muri ano makuru tugira tubashikirize nayo agizwe na zino ngingo nkuru zikurikira. Urugendo intumwa z'u Burundi zagize kuri uyu wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda rwari rukwiye gukurikirwa n'umubonano w'abakuru b'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda. Ukaba ari umwihwezo w'umwigisha muri kaminuza n'umuhinga mu bya politike n'imigenderanire n'ibindi bihugu. Mu gisata ca politike naho abarundi bakorera mu muryango wa Afrika y'ubuseruko gusikirenga ivyo ni vyashikirijwe na bamwe mu bashinga amateka kuri uyu wa kabiri mu gihe umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu yariko asigura integuro y'itegeko rijanye n'uburusho hamwe n'ubudahangagwa bw'abakorera muri uwo muryango. Amakuru sayo gusa mu mwanya nidonido. Kubaha ikaze muri ano makuru tuyahere mu gisata c'imigenderanire. Umubonano hagati y'abakuru b'ibihugu vy'u Burundi n'u Rwanda kugira ivyo bihugu bisubize hamwe niyo ntambwe yoza ikurikira urugendo intumwa z'u Burundi zagize kuri uyu wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Uwo ni umwihwezo wa Guillaume Ndayikengurutse, umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu vya politike n'imigenderanire n'ibihugu, akibutsa ko n'igihugu cy'u Rwanda cari carungitse umushikiranganje wacu wa mbere mu birori byo kwikukira ku Burundi muri mukakaro umwaka uheze. Tumukurikira. Urugendo umushikiranganje ajejwe akarere ka Afrika y'ubuseruko hamwe n'abandi bari kumwe bagize i Kigali bakakirwa, twavuga yuko ari nko gusubiriza mu ndumane abanyarwanda. Hanyuma nk'uko twagiye turabibona nta uramenya neza ivyavuzwe, mugabo baragarutse kuri ico kintu cy'uko ari kugira bakomeze imigenderanire, basubire banagura imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi kandi bayikomeze. Murabona kugeza ubu ni intumwa, u Rwanda rurarungika intumwa mu Burundi kubonana n'umukuru w'igihugu, u Burundi bukarungika intumwa i Kigali kubonana n'umukuru w'igihugu w'u Rwanda. Ariko burya mu migenderanire y'ibihugu n'abakuru b'ibihugu twizere ko mu minsi ikurikira bazoshobora kubonana, kuko uhagarariye u Burundi ku rwego rwo hejuru ni nyene icubahiro umukuru w'igihugu, no mu Rwanda uhagarariye u Rwanda ku rwego rwo hejuru ni nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Nibo bafata ingingo, botangura kuganira nk'umunsi tuzobabona bari kumwe bariko baravuga ico kibazo, naho atangingo zikomeye zovamwo yoba ari intambwe ikomeye mu bijanye n'imigenderanire. Iyo bariko baragira negotiation hagati y'ibihugu bariko baravugana, hama hariho ko igihugu canke kiriya gisaba ikintu kiri hejuru, ariko ntikibuza yuko igihugu icyo cyose kimaze gutegera ikiruta ikindi bishobora gutera imbere muri ivyo bijanye no gukomeza imigenderanire. N'u Rwanda nago nyene rutegerezwa kuba rufise ibyo rusaba. Muri ico gihe ivyo bihugu bibiri ko biguma bivuga ko vyipfuza gutera imbere mu migenderanire bifitaniye, muri ico gihe nivyo bica biraba inyungu ihari hagati yuko ivyo bisaba bishoboka no gutera imbere mu umugwije urongowe na Ezekiel Nibigira, umushikiranganje mu vyajejwe harimwo yinjira ry'u Burundi muri Afrika y'ubuseruko, akaba yarakiriwe kuri uyu wa mbere n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Umushikiranganje akaba yaherekejwe na Aimé Laurentine Kanyana, icegera c'umuyobozi mwishikira mu biroho vy'umukuru w'igihugu, hamwe na General de Brigade Silas Pacifique Nsaguye ajejwe higendereza mu biro vy'igisirikare c'u Burundi. Tuve mu gisata c'imigenderanire tuje mu gisata ca politike. Ibwirizwa shingiro ry'u Burundi n'itegeko ritunganya imigambwe yose biremeza ko leta ishobora gushigikira imigambwe mu kuyiha uburyo mu gihe co gukora bisanzwe hamwe no mu kiringo co kwiyamamaza yitegurira amatora. Bishikirizwa n'umushinga amateka mu vya politike n'umuhinga nako mu vya politike Denis Bashimiye ubusa
inyuma yuko uwurongoye umugambwe FNL ashikirije ko leta yofata mu mugongo imigambwe itandukanye kugira ngo ntifudike ku rubuga rwa politike. Tumukurikire. Ibwirizwa nshingiro dufise uyu munsi na cyane umengo ni naba ntihenze mu ngingo ya 84 yaryo cyo kimwe ni tegeko rigenga kandi rigatunganya imigambwe. Ayo mategeko yose aremera yuko mu rwego rwo gushigikira intwaro ya demokrasi leta ishobora guha uburyo imigambwe mu kiringo cyo gukora bisanzwe hamwe no mu kiringo cyo kwiyamamaza bitegurira amatora. Ico gisabo ciwe rero kirumvikana kandi mu bisanzwe murumva yuko amategeko abirekuye, ariko kumbure hari icyo umuntu yokongera ko burya imigambwe mu Burundi ntikenye kubera leta itayiha amafaranga. Hari ibindi bibazo bimwe bijanye n'ubwo bukene, ivyo navyo bikaba bijanye cyane n'ukuntu urubuga rwa politike rutunganijwe mu Burundi. Ngira ngo ico nico umuntu yovuga akurikije uko yabivuze. Kucerekeye imigambwe ngo imigambwe imwe irahohoterwa mu gukora. Dr Denis Mashimibusa amenyesha ko mu ntwaro zitari nke zo mu bihugu vya Afrika imigambwe iri ku butegetsi idashimwa ko imigambwe bitavuga rumwe ija ku rubuga kugira ngo nayo yigishe. Ivyo bigatuma bigorana ko imigambwe igira abanywanyi n'unyene. Twongere tumukurikira. Bico no bivuga ko nuko umwe wese yavuze ivyo abona ku rubuga rwa politike akurikiranye n'ibiri mu mugambwe wiwe, ariko nkuko bisanzwe biri mu ntwaro zitari nke zo mu bihugu vya Afrika turabona yuko imigambwe iri ku butegetsi idashima ko imigambwe bitavuga rumwe na cyane imigambwe ikomeye itavuga rumwe n'imigambwe iri ku butegetsi ija ku rubuga kugira ngo nayo yigishe, itanga ivyiyumviro, itanga intumbero, gutyo ishobore kwitegurira amatora yo mu kiringo kizokurikira. Uko kutaja ku rubuga niho umuntu ashobora kugaruka yuko kuri mu bitera ubukene, kuko iyo umugambwe uja ku rubuga uraheza ukaronka abanywanyi. Umugambwe utaja ku rubuga birawugora kuronka abanywanyi. Iyo umugambwe naho waronse abanywanyi, abo banywanyi baraheza bagaterera, batereye umugambwe uraheza ukaronka uburyo bwo gukora. Ikindi no kongerako nk'amanama mu rwego rwo mu makomine, amanama mu rwego rwo mu ntara, ayo ntasaba uburyo bwinshi cyane. Mugabo turabona yuko nayo manama hari imigambwe itayakora, kumbure kuko ataburyo nyene ifise. Mugabo hariho kandi n'iyindi idakora ayo manama yarasanzwe kandi adasaba uburyo bwinshi kubera iyo migambwe iguma iburabuzwa. Amakuru twabateguriye arabandanya nkuko nari nabibabwiye mu ntango y'ano makuru. Hari abarundi bake bakora mu muryango wa Afrika y'ubuseruko uwo mwitwarariko watanzwe na bamwe mu bashinga amateka kuri uno wa kabiri, aho hari mu gihe umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu yariko asigura integuro y'itegeko rijanye n'uburusho n'ubudahangagwa bw'abakozi bakorera muri uwo muryango. Umushikiranganje Albert Shingiro agahamagara abarundi gusaba ubuzi muri uwo muryango kugira bashobore kubona ubwo burusho. Inkuru twatorokanijwe na Sheila Irambona. Kwemeza integuro ry'itegeko rijanye n'uburusho n'ubudahangagwa bw'abakozi bo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko nivyo vyari vyatumye umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu aza mu nama nshinga amateka kuri uno wa kabiri. Imbere y'abashinga amateka umushikiranganje Albert Shingiro hakaba yamenyesheje ko mu kwemeza iryo tegeko Uburundi buzoba bukurikije ivyo umuryango wasavye Burundi. N'amasezerano araba ibintu bijanye n'ivyo navuze vyitwa mu Gifaransa privilege immunité, ukudahangagwa ko abantu bakora muri uyu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Abantu kwabo bakorayo ibintu batunze n'ibintu vyo muryango biba biri mu gihugu kigize kiri muri muryango wa Afrika y'ubuseruko. Hanyuma rero iyo nteguro ni integuro mu isanzwe atari ya vuba. Hari inama y'abashikiranganje bo muri umuryango
muri akarere iwacu yakoranye mu kwezi kwa kane irihweza ikibazo isaba Burundi yuko bwokora uko bishoboye kugira ngo aya masezerano abe yarangije uru rugendo afata imbere yuko yemezwa n'ibihugu ibyo twita mu gifaransa navette procédurale. Baduhaye rero yuko twogera itariki 30 z'ukwa kane z'uyu mwaka ko twabihejeje. Mu bibazo vyakurikiye hakaba habajijwe igituma iyo nteguro ibindi bihugu vyemeje mu 2015 igituma rije ubu umushinga amateka Dieudonné Bibone akaba yabajije ko ubushikiranganje butazanye iryo tegeko kubera itegeko ryavuye mu muryango. Aho bise ikibazo kuri akasi gatoya ko tubikoze le Conseil des ministres de la communauté africaine ibaje gushiraho recommandation. Murashaka kwibaza ati iyo recommandation ikaba formulée au niveau du Conseil des ministres de la communauté africaine mbega twari kwumvira kuratifiya protocole yasigara 2015. Umushikiranganje Albert Shingiro akavuga ko naho umuryango utari kubisaba icyo gikorwa cari giteguwe. Ntabwo ari kubera iyo recommandation ko inama zose n'amashikiranganje n'u Burundi baburimwo iyo babonye ikintu kitagenda neza canke cadindiye baraheza bakavugana n'u Burundi bugaheza bukiyemeza mu iyo nama yuko bugiye gukora ico gikorwa. Nkaba ndabwira yuko niyo hataba iyo recommandation gikorwa cyokozwe. Bimwe mu bibazo bindi vyagarutse nuko iryo tegeko rizohava ritanga urusho ku bantu bo mu muryango wa kano karere abarundi nabo atari benshi bakora muri no muryango. Icegera c'umukuru w'inama nshinga amateka gasaba ko hogigwa icokorwa kugira abarundi bahurumbire kurondera ubuzi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Abakozi b'abarundi baracari cyane harakwiye kwigwa icokorwa kugira abakozi baronka ubuzi muri East African Community baheze n'Uburundi bwibonemo ntitugume twumva hari abo mu bindi bihugu kuko ahandi ho bosanga nubwo turi muri ratification bosanga izi privilege y'imite nk'uko abandi babivuze yego Burundi burazemeje mugabo tuzohava dusanga twemereje abandi. Kuri ivyo umushikiranganje Albert Shingiro akavuga yuko hakenewe ko abarundi bahimirizwa. Burundi bukaba bwari bwasabwe n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko kuba gushika itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane mu 2022 ko itegeko rizoba ryaciye mu nzego zose kugira zemezwe. Tugushimire Sheila Irambona kuri iyo nkuru. Mu makuru avugwa hakurya y'amazi ubuvuzi bubandanya butera imbere muri leta zunze ubumwe za Amerika aho abaganga bakora abantu baherutse gusubiriza umutima w'umuntu n'uvuye mu ngurube gushika ubu wahawe uwo mutima nta ngorane aragira ariko ngo haracari kare kugira umuntu yemeze ko batsinze uwo rugamba. Inkuru y'abagenzi bacu ba France 24 reka tuyibaze mugenzi wacu Francine Ndiyokubwayo. Nubwa mbere ku isi kandi n'icizere ku bihumbi by'abagwayi barindiriye gusubirizwa imitima. Uwo muganga akora abantu w'umunyamerika areka akuramwo umutima w'ingurube kugira ushire mu mugwayi. Ati igikoko twikoze ko kiratekanye n'igihimba twakuyemwo kimeze neza. David Bennett nyene guhabwa uwo mutima yaramaze amezi menshi ari ku musego afashwa n'imashine kugira bandanya baho. Ku myaka 57 yiwe yari yamenyeshejwe ko adafise amahirwe yo kuronswa umutima w'umuntu. Babuze uko babigira igisata kijejwe imiti aho muri leta zunze ubumwe za Amerika cyatanze uburenganzira budasanzwe bwo kugerageza ubwo buhinga. Ku munsi wa gatanu umugwi w'abahinga wo muri kaminuza y'ubuvuzi y'i Maryland niho wakora ico gikorwa cyo gusubiriza uwo mutima. Intumbero no gufasha umugwayi w'umutima ageze kure ariko adashobora kurindira uwundi mutima ku gihe kubera ko adakwije ibisabwa no kugira uwo mutima utabutera neza tuwusubirize. Ngo si ubwa mbere ibihimba vy'ibikoko nk'ivy'ingurube bifasha abantu ariko buho ico gikoko carahinduriwe kamere kaco kugira bagikuremwo ubwoko bw'isukari busanzwe buri mu ngurube ibituma umubiri w'umuntu uca wanka kwakira ico gihimba gisubirira ikindi. Hamwe rero ubwo buhinga bwokunda
hazohinduka vyinshi kuko ngo ntaco badashoboye kubijanye no gushira ku rugero rw'ibindi bihimba vy'umubiri w'umuntu ivyo bakura mu bikoko. Abanyamerika hafi 110 bararindiriye gukogwa bagasubirizwa ibihimba vy'umubiri. Abarenga 6,000 bakaba bapfa ku mwaka biturutse ku kutabironka. David Bennett wewe akaba yikanguye aravugana n'abamukurikirana, ariko rero ngo no kurindira kugira ntihagire uwushoka yemeza ko vyose vyagenze neza. Ni hano amakuru yo mu rurimi rw'ikirundi twari twabateguriye aciye arangirira. Ndabashimiye kubona mwayakurikiye, nshimira na bagenzanje bamfashije kuyegeranya n'abari mu hinga bw'ivyuma. Ibihe vyiza na televiziyo Isanganiro.